Bakunzi namwe bagenzi ba radio television Burundi bwiza turabaramukije tubahani ikaze mu makuru tubashikirize abana bakabagizwe n'ingingo zitatu. Isoko yo ku mutumba wa Rubirizi ngo igiye kuba isoko ya kijambere. Abakenyarugamba bo muri komine Mukike bahamagarirwa gukura amaboko mu mpuzu bakiteza imbere. Ihiganwa ry'umupira w'amaguru ryatunganijwe muri zone Rubirizi mu ntumbero yo kwibuka umuhisi aho zarongoye igihugu cy'u Burundi Petro Nkurunziza ryaraye rirangiye. Kaze mu makuru idonido. Isoko ku mutumba Rubirizi aho turi muri komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura ngo rigiye kubakwa mu buryo bwa kijambere. Ivyo bikaba byashikirijwe na mustane w'iyo komine Simo Butoyi kwa 21 Rusama uyu mwaka aho yari yazindutse yifatikanya n'abene igihugu mu bikorwa by'iterambere rusange byo gusasa isima ahazubakwa iyo soko. Ivyo bikorwa kandi bikaba byari byitabiriwe n'umukuru w'inamamazo jambo ya komine Mutimbuzi Jean Paul Ndikumana ari kumwe n'imvukira n'izindi ndongozi za zone Rubirizi. Mu ijambo ryiwe mustanteri akaba yarashimiye abari bitavye ivyo bikorwa atako aranabatumira ku yindi sango y'ibindi bikorwa nk'ivyo izo itekanijwe kuzoba ku wa 28 uko kwezi nyene. Reka dukurikire mustanteri. Banongeye gushimira namwebwe bene gihugu ba hano ku mutumba wa Rubirizi mwitavye akamo twabateye ko kuza kwifadikanya natwe muri ibi bikorwa twazindukiyemo byo gushira isima pavema hano mu isoko ya Rubirizi twifuza koko iba isoko ya kijambere. Rero turashimiye mu byo mwavyitavye ama tukaba tubasabye kandi kwama muvyitabira ku munsi wa gatandatu uza hoho tuzoba twatewe iteka n'abadukurira n'abadutwara muzobe muri benshi gusumba. Tubamenyeshe ko caba ikibanza iyo soko yubatswemo canke isima eka n'ivyuma bazokubakisha byo byose bizotangwa na komine eka n'amahera guhemba abakozi no nyene akazotangwa na komine. Abakenyerugamba bo muri komine Mukike bahamagarirwa gukura amaboko mu mpuzu bakiteza imbere. Ako nakamo batewe n'urongoye umuhari w'abakenyerugamba mu ntara ya Bujumbura Mufasoni Sauda Mboneko ariko muri Mufasoni umukuru n'amankibuza amateka Delphine Uwimana ni nkuru tubaza Aline Nibigira. Urongoye umuhari w'abakenyerera rugamba mu ntara ya Bujumbura hari kumwe n'umutambukanyi w'umukuru w'inama nkenguza amateka baragendeye kuri uwa gatandatu igenekerezo rya 21 Rusama uyu mwaka abakenyerera rugamba bo muri komine ya Mukike. Umushinga amateka Sauda Mboneko arongoye abakenyerera rugamba mu ntara ya Bujumbura aratubwira intumbero yatumye bagendera muri iyo komine. Musturakanye urugendo kuri komine ya Mukike kandi n'ingendo tuzokora mu komine yose agize intara ya Bujumbura aho dufise intumbero yo guhimiriza abakenyezi cyane cyane b'indongozi mu makomine gushaka mitumba ndetse mu nama shingiro dufise indongozi zose kugira ngo bashobore kugira inyifato ibereye indongozi abe indongozi ishoboye kuba ari yegeranya abantu atari basanzaza ndetse ari indongozi yirukirwa indongozi twavuga bwirukiro aho umuntu wese yifuza kurukira ku birenge vyiwe. Hama indi ntumbero dufise nuko twe dufise intumbero yo gufasha abakenyezi mu bijanye nuko bashoboye gutunganya ingo zabo. Turabona ingo zisambuka, turabona ingo zira mu matati ariko turifuza yuko abakenyera rugamba abakenyezi bose batwitavye yuko bubaka ingo ziri mu mahoro, ingo ziteye imbere tukava muri kamwe ka kera ariko tukamenya ko umukenyezi ateza gukerebuka agakoresha amaboko yiwe agatunganya urugo rwiwe nkuko n'ijambo ry'Imana tubwira ko umukenyezi w'ubwenge yubakisha amaboko yiwe urugo rwiwe. Iyindi ntumbero dufise ku bana babigeme nuko twatumiye abana babigeme kugira tubahimirize
nabo bamenye ko igihugu kibaraba kandi kibakeneye, ingufu zabo igihugu zikeneye, kandi bamenye kubaho bihagaze ko, bamenye ko bakiza kubaho aho bari hose akigeza guhagarira ubu. Umutambukanyi w'umukuru w'inama nkenguzamateka Delphine Uwimana nawe yasavye abakenyerarugamba bo muri iyo komine ya Mukike kuva mu gifuri maze baje ahabona. Bakenyerarugamba muri ngaha namwe biswi vy'inkona ndabasavye mukura amaboko mu mpuzu. Uyu mugambwe ino leta iriko iratuzanira ibintu bikomeye, ibintu vyiza. Ntihagire umuntu aguma mu muzingi wiwe wenyene. Sohoka uje mu bandi uraza kumva byinshi, usohoka uje mu bandi baraza kugutera intege. Siko mure gusigara inyuma. Hari umumama yadushinga inara ati ntabyo gusigara mu gifuri, tuje ahabona. Mwumvise? Tuje ahabona. Abakenyera zigume. Imbere ni heza. Izo ndongozi zose rero zikaba zasavye abakenyerarugamba bari bitavye gukerebuka, bakura amaboko mu mpuzu, bakore ku murongo ugororotse, biteza imbere kandi babera abandi akarorero keza. Ku muhingamo wo kuri wa 22 Rusama niho haba urukino rwa nyuma mu mupira w'amaguru. Ubwo rukino nagwo rukaba rwahuje mutumba wa Tenga Lokale hamwe n'umutumba wa Nyabunyegeri. Izo nkino zikaba zatunganyijwe mu ntumbero yo kwibuka umuhisi Petero Nkurunziza yahora arongoye iki gihugu cy'u Burundi. Ubwo rukino rukaba rwabere ku kibuga ca Rubirizi aho umugwi wa Tenga Lokale watahukanye igikombe inyuma yo gutsinda umugwi wa Nyabunyegeri ibitsindo 4-1. Richard Niyonzima arongoye umuhari w'imbonera kure muri komine Mutimbuzi ari nabo batunganije izo nkino, aratubwira intumbero y'izo nkino. Uko mwadusanze ngaha turi ku kibuga c'umupira wa Rubirizi, muri make twaratunganije inkino na cane cane ku muhari w'imbonera kure nkuko tubisabwa n'abadukurira mu buserukizi bukuru bw'umugambwe CNDD-FDD, aho izo nkino twaziteguye mu mvo zo kugira ngo twibuke nyene icubahiro sogokuru wacu nyakwigendera Petero Nkurunziza, aho ariwe na cane cane yatanguje ibijanye n'inkino n'imico kama. Natwe ni muri iyo ntumbero twari twifuje kugira ngo tuzokwame ibihe byose twibuka iragi sogokuru wacu nyakwigendera yadusigiye, kugira ngo tuzokwame dutegura amagara yacu kugira ngo twirinde ingwara aho zozanana mu bijanye na bwa bumuga buturutse kutagira kwinonora imitsi. Emmanuel Ndayishimiye arongoye umugwi wa Tenga Lokale ano watahukanye igikombe, nawe yaragaragaje umunezero aranashimira abatunganije izo nkino. Nk'umugambwe CNDD-FDD yateguye izi nkino, cyambe no banza kuwushimira kubera ko igikorwa yatunganije kiratuma abantu twese twiyumvanamwo tugakundana, na cyane cyane ko igikombe turose muri zone Rubirizi citiriwe umuhisi nyakwigendera Petero Nkurunziza, urumva niragi yadusigiye. Twoshimira cyane nk'indongori z'umugambwe zoruganije izi nkino kugira twibuke umuhisi wacu, na cyane cyane ko umuhisi wacu yakunda umupira cyane. Bagenzi namwe bakunzi ba radio televiziyo Burundi bwiza, bakuru twabateguriye aha ni hagarukiye. Turabashimiye kuba mwaduteza amatwi naho butaha.